Salut la famille, mambo vipi mrameze bien? Abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi bitangazamakuru, igihani iwacu mu Burundi, reka ndabaramutse ndabifuriza n'ibihe vyiza aho muba muri hose. Kuri uno munsi nshaka tuganira ku muntu yakoze amateka menshi atandukanye hano muri industry yacu ya 257 ariwe Landrypromoter. Umwe mu bantu bagize uruhara rukomeye mu guteza imbere umuziki w'u Burundi ndetse n'abaririmbyi canke amaraso mashasha yakomeje kuza muri game yacu guys. Ariko rero nkundira ndagusaba kuri subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yacu ya Ibinivyo kuko nimwe mu channel azarabageza amakuru ari update. Nimwe mu channel azaratuma umenye amakuru agenda avugwa hirya no hino na cyane mu makuru y'imyidagaduro. Ako nyimboga bikoze reka tubandanye. Landrypromoter yamenyekanye cyane mu gihe yakorera ikinyamakuru Top TV, aho yakora ibiganiro vya kinyamwuga bijyana n'umuziki n'abaririmbyi ndetse abanyempano muri rusange, ndetse utibagiye yuko no muri showbiz yabahari 5 kuri 5. Yafashije abaririmbyi bagiye batandukanye gutera imbere canke kubereka inzira nziza bocamwo kugira bashobore kugera ku iterambere ryabo ndetse no kuza imbuga zabo. Ndetse kandi yarabafashije no kubona abafana n'amajwi mashasha muri industry ya 257. Kubw'ivyo benshi bamubonye nko mu bantu bagize uruhara runini mu guteza imbere urubuga canke amakuru y'imyidagaduro. Mu minsi ya vuba abakunzi b'umuziki w'u Burundi batanguye kwibaza aho Landrypromoter yoba yaraburiwe canke aho yoba yaragiriye ikibazo kugira ntitushobore kumubona nkuko twamye tumubona mu minsi heze. Bamwe bavuga ko yagumye ahura n'ibibazo vya YouTube channel ziwe, aho zimwe zafatirwa ibihano, izindi zikibwa, izindi ndetse zigara zihabwa amastrika, amacopyright, ibintu nk'ivyo. Hari navuga ko kuzimira kwiwe biva ku kuntu aguma agurisha imbuga ziwe za YouTube, aho usanga no musi yuguruye YouTube channel yiwe shasha hahera amezi 2 canke amezi 3 ukaza wumva ngo channel yiwe yongeye kuburirwa irengero. Rimwe akazigurisha kubera ibibazo by'amafaranga, ubundi kubera amatati hagati yiwe n'abandi bakorana. Ivyo vyatumye ibihugu vyiwe bigabanuka cyane, bigatuma benshi yibaza niba atazogaruka mu buryo ubushasha canke mu yindi shusho itandukanye n'icyo dusanzwe tumuzi ko guys. Ariko nkuko benshi babivuga, umuhinga ntazimangana, araruhuka gusa. Landrypromoter yagize uruhara rukomeye mu kumenyekanisha impano shasha zo muri industry ya 257, kandi naho ibintu vyagiye bigorana ntawo kwirengagiza uruhara yagize mu muziki wacu w'u Burundi. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakomeje kumusaba kwiyugaruka mu karere, mu gihe nawe ubwiye yakomeje kwivugira yuko umuziki w'u Burundi awufatiye runini ndetse kandi ari n'umutananigwa. Muravyibuka guys yuko mu biganiro yakunda gukora yakunda kwitwa umutananigwa, tutere, kizimyamoto, umuseruka rukambye n'abandi mazina menshi agiye atandukanye. Ariko kuno munsi ayo majambo canke ayo mazina yiyita canke yitwa n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abafana biwe, uno munsi baribaza ati mbega ivyo bintu byose ko yavyita uno munsi gatuma turamubona bimeze gute? Ese wowe wumva iki kugijanye na Landrypromoter? Wibaza ko yazimye kubera ibibazo vya YouTube canke hari ikindi kintu cihije inyuma y'ivyo byose? Reka ndagusaba utange igitekerezo cyawe muri commentaire, kandi ndaguhibutsa gukanda subscribe kugira dukomeze tubagezaho ibiganiro nk'ibi vyihariye.